Shalom, muryango wa Kanguka dusangiye urugendo ruzodushikana mw'ijuru. Mbere ya byose mbanje gusaba imbabazi, naratevye gushinga intahe, haraciye imyaka ishika 5 nipfuza gushinga intahe, ariko Satani akaguma anyereka ko hari ibintu bitarakoreka, akaguma anyereka ko hari ibintu bitaratungana. Uko wiyumvire gushinga intahe, Satani nyene aguma ku aza nyene akwereka ibitarakunda, bitarakoreka, tirindira iki. Imyaka rero ikagenda yitera, ariko no munsi Satani yatsinzwe. Jewe ndi umudamu w'abana 6, nkaba mfise imyaka 46, hama narabonye ikiganza c'Imana n'ukuri, narabonye Yesu akora ibikomeye, narabonye Yesu ambohora. Jewe nakuriye mw'idini rya Isilamu, n'ukuri ndarikomariramo, ndarirongogwamwo, ndarivyariramwo abana uko. Ariko rero Yesu yaramfise ku mugambi, harageze aho naryama mw'ijoro nkarota ndi mu rushengero, nikangura nkabura ivyo arivyo, nasubira kuryama n'ubundi nkarota ndiko ndatamba ndi mu rushengero ko ndirimba indirimbo z'Imana, nkayoberwa ivyo arivyo, kuko urabizi nyene idini wavukiyemwo wakuriyemwo, hama bakumva nyene ngo utanguye kurota mu rushengero indirimbo, muca muvyumva namwe ko bitoroshe, murabizi. Sinzi umugenzi nayagiye w'umukristu, ndamubwira ati harya rero jewe maze igihe mw'ijoro ndota ukuntu, none nibiki? Aca arambwira ati ngo ahubwo ngo reka nzokurungikire Kanguka. Ndamubaza ati Kanguka niki? Ati wewe reka ndakurungikira audio uze kuyumviriza. Audio n'ukuri yarayirungitse, ndayuguruye numva ivugamo ivya Yesu, ca ndazimya, ca ndanayisiprime. Arambaza ati none ya audio wayumvirije? Ndamubwira ati ego nayumvirije, naho ntayumvirije numvise bavugamo ivya Yesu ca ndakata. Ati rero nzoza ndakurungikira buri munsi. Ati egome. Akarungika sinyugurure. Uwundi munsi rero haheze nk'iminsi 5, mbona neza ndoteshwa neza ndi kubatizwa kumwe nyene babashira mu mazi nyene muri Tanganyika, ndi kwitanganyika neza ndi kubatizwa. Ndakanguka mu gitondo, nkagutse mu gitondo ca ndamubwira ati uzi n'amakuru rero, uno munsi ho ntivyari bisanzwe, narose ndi kubatizwa mu mazi menshi. Ati amen. Ati rero kurikirana Kanguka, uzobimenyeramo vyinshi, izokubera ikimazi. Ubwo nyene ca ntangura kumva umengo no kurikirana Kanguka. Umunsi rero nugure Kanguka, n'ukuri narabohotse, n'ukuri narumvise ndyohewe, narayikurikiranye yose, numvamo intahe, numva abantu bakira sida, numva abantu bakira amadiyabeti, numva abantu bavyaye ku myaka myinshi. Ndavuga ati none ibi birabaho? Canke ni vya bindi nyene vy'abayiskuru, none ibi birabaho? Ati oya sindavyumva. Bukeye kandi anungikira iyindi ntahe, avuga ati none aba bantu bose, none yoba baha amafaranga bose bigakunda kweli? Yoba uwo muntu ari umumiliyarderi? Naho yoba ari umumiliyarderi ko none ko birenze, buri mwanya akandungikira intahe. Avuga ati oya ntangora wo kugira icizere. Aho nta numwe azi na kimwe, umugabo ntazi na kimwe, kuko mfise abana bakuze ntibazi na kimwe. Ntangura kugira icizere, nkahengera nyene umugabo agiye ku kazi, nkayumviriza. Ntangura kubohoka rero, ntangura kumva Kristo avuga ati abantu bubakanye batagize amasezerano, ntangura gukogwako. None ko ndi mu rugo rugira 4, ndi umugore agira 4, none bizogenda gute? Bizohereza he? Akaguma avuga buri munsi, nkurikirana buri munsi. Ntangura kumubwira ati rero wa mudamu, ndumva neza nafashwe sawa,
ibintu Kristo atubwira ni bizima kandi ko kubikurikiranye ndumva neza ari bizima. None ndafite ikibazo, nkava mu bw'Isilamu nzaja he? Canke uyu mugabo mfise hano tuzoca dutandukana, aba bana nzobarera gute? Ati Imana nizimwe nizobarera. Niko yanyishuye. Numva ndashafashijwe, ntangura rero gufata nanje ingingo buhoro. Mu nyuma ntangura gusenga. Ibyo gusenga mu bayisilamu babirahagaze, ntangura kuza ndasenga nakanguka. Noneho ntangura kubishyira ku mugaragaro, mu gitondo nkasenga, umwanya wose nkasenga, noneho audio ntangura kuyumviriza ku mugaragaro. Abana bamwe batangura kuza barafashwa, bamwe barafashwa, ahubwo umwana mukuru amubwira ati mama ahubwo nanje zurandungikira. Umwana wa kabiri nawe ati zurandungikira. Urumva ntanguye gushigikirwa n'abana babiri bose, tukumviriza, tugafashwa, turafashwa. Je ndavuga ati rero ku mwanya ndiko ndasezeye, ndavuye mu bw'Isilamu ngiye gukizwa. Ubwo nyene mba ndakijijwe. Bene data ntivyari vyoroshe, ariko nagize kwizera no kumvira Imana no kumvira ijambo ry'Imana, ndarekura. Curekura umugabo w'abandi, ndamurekura. Nta kazi nari mfise, sinkora, sinize, nari ntuzwe n'uwo mugabo nyene. Ariko ndavuga ati nzotungwa na Yesu. Ngiye gutungwa na Yesu kuva no munsi, ubugingo bwanje bwose ndahevye, ndarekuye. Nyene ubwo abantu bambona ko nasazi, babona ko ndumusazi pe. Ndumusazi, ndamurekura, ndabohoka, ndamurekura, tuja kurondera ubuzima bwacu ahandi. Ubwo nyene dutangura ubuzima bushasha, umugabo mba namurekuye uko, njana n'abana banje, tuba tubayeho uko. Ubu rero haciye imyaka 5 turi uko, turi mu bwo buzima bwa Yesu. Abana baraje ko ari 6 bose bari muri Yesu. Intahigira kabiri, narabahotse ingwara. Bene data naragwaye amaguru araboha, umubiri wose uraboha, umubiri wose hamwe ntashobora kwinyagambya. Satani arantera, arankubita, aranteza ibigwara, sinobabwira bene data. Ariko kuko narifise ijambo, sinagize ubwoba kandi sinajugumiye. Nagumije kw'iryo jambo ngo mba ndasenga kwa gatandatu, nkasenga muri kanguka, nkasenga nkabohoka. Nukuri ngiye kuri toilette, kuko simba mu nzu nziza nogira toilette ya siège. Naja muri toilette nkasiga mbwiye umwana ati ndakomanga ucuza kunterura. Ariko ubu narakize, ndagenda neza, nkahaguruka. N'ubundi ntivyakunda ko mpaguruka ngo mve muri toilette bana banje b'abakobwa bataje kunterura. Ivyo mba ndabibohotse. Naragwaye mw'izosi, amanjine aravyimva mw'izosi, sinarifise amafaranga yo kwivuza, muca muvyumva nyene sinkora. Nta wendirira ngo bimeze gutya na gutya, ndirira Yesu wenyene akaba ari wabikora. Ndagwara amanjine mw'izosi, mu mihogo, hamwe atacumira biravyimba bizana amashira. Ndafata muri kanguka, ndasenga, ndizera, birakira. Ndasengera abana banje, barakira. Nkasenga ikije cyose, nkasenga muri kanguka, nkakira. Mu nyuma rero nza gufatwa n'ingwara yo kuja mu butinyanka sinkire. Nkatibagurika, muca muvyumva abadamu namwe, gushika aho nera mu maso nkama amaraso. Aho hose nta buryo narifise bwo kuza kwivuza. Nukuri nkasenga muri kanguka, ndatibagurika hamwe sigara abana bangurira uburose ivyo 2,000 akangura pamperse imwe y'abamama bavyaye. Bene data narasenze muri kanguka, ndasenga muri kanguka, ndakira. Vyamaze kwa mezi 2, ariko ndakira.
ndakira, ya maraso yari yarakamye nkaza ngira ibibogaboga, ibintu nyine byo kongera amaraso, ndakira ntarinze nja kwa muganga n'umunsi umwe, kuko ngiye kwa muganga bambaza consultation, nja mu bitaro sinabona ingene bizogenda, muca muvyumva namwe. Nukuri ivyo byose nivyo nakiriye muri Kanguka, nivyo nabahokiye muri Kanguka. Abana banje bagwaye, fata Kanguka niyo nshuti yanje, kukwizera mbafise nukuri ndabohoka nkakira, n'abana banje bagakira. Ubwo rero nibaniye na Yesu, niwe vyose, naramwiyeguriye nukuri, muca muvyumva. Bene daca muharura umuntu ushobora kurara ubusa mu bana 6, kandi abana bakiyakira, bakanywa amazi, tukaryama, kandi bukeye tukavyuka tugashima, kuko twaramenye yuko biba bibi dushima Uhoraho, biba vyiza dushima Uhoraho. Ico tuzobona cose, kibe ciza dushime, kibe kibi dushime. Ubwo nibwo buzima tubayeho, turashima Yesu. Kubona nkiri muzima, n'abanje bose bakiri bazima, ndashima Uhoraho, ukuri ndashima Uhoraho. Abumvise intahe nukuri ibafashe, babohoke, n'aboba baravuye mu iryo dini bagatinya gushinga intahe, ntibagatinye gushinga intahe, nibashingira intahe Yesu. Jewe sinzigera ntinya kuvuga Yesu n'isegonda imwe, n'isaha imwe, barabizi ko ntizigera, kandi ndamuvuga buri munsi, buri saha, buri segonda. Barabizi, abo mu kibano, abo duturanye, imiryango yose yamvuye ko, bose bamva ko ariko nagumye kuri Yesu, kandi Yesu niwe buhungiro bwanje. Rero ababizi bose ko batarashinga iyo ntahe, kandi baramwakiriye Yesu ngo nugutinya, ngo bavuye hanaha, nibabohoke, bemange, bamushingire intahe Yesu, kuko Yesu wacu arakomeye. Yesu n'umwizigirwa, Yesu ni vyose. Yesu ahindura amateka, Yesu ahindura ivyase guhinduka, Yesu ahindura buri kimwe, icari kidatumbereye cyose kigatumbera. Rero abafashijwe n'iyi ntahe, nukuri muhezagirwe. Amen.